Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ku barundi bose, aho ibintu bikomeye cane muri CNDD FDD. Hakaba n'amakuru avuga ko hari umujenerali ukomeye cane wo ku rwego rwo hejuru wananiwe kumvikana na Perezida Evariste Ndayishimiye agahitamo guhunga igihugu, aho gupfungwa nka Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, akaba ari no mu bari bakomeye cane mu ntango za CNDD FDD, ariko Ndayishimiye afashijwe n'umutambukanyi we bakaba barakoze ibishoboka byose bakabuta mu mvuto. Ibi bikaba byatumye uyu mujenerali wa kabiri ahitamo guhunga igihugu mu gihe nawe yarajejwe amabanga akomeye cane mu gihugu. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru aho tuza kubabwira byinshi bitangaje byerekana ko ubutegetsi bwa CNDD FDD bugeze ahatemba. Turaza no kubabwira ku kibazo abatari bake bariko baribaza, aho benshi babaza Perezida Evariste Ndayishimiye ubutare bwimbwa mu gihugu aho bujya, kuko nta n'ifaranga na rimwe ryinjira mu gihugu. Ndayishimiye akabura ico avuga, akavuga ko byose bikorwa n'akarwi gashaka kumutembagaza ku butegetsi, mu gihe bizwi neza ko abimba ubutare bose haba harimwo imitahe ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru menshi akaba yemeza ko Ndayishimiye ari kwiba igihugu, nkuzi neza ko atazakimaramwo igihe kinini, kuko ubusuma ari gukora afatikanije n'umutambukanyi we burateye ubwoba, ndetse buriko buratuma abarundi batari bake bajya mu kaga kubera ubutegetsi bubi bwa Ndayishimiye. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira ku bivugwa hagati y'umukuru w'igihugu ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriye Ndikuriyo, aho Ndayishimiye ashaka kumukura ariko Ndikuriyo akaba adashaka kurekura, akaba ashaka kugera muri 2027 afise umugambwe neza, ku buryo azabasha kwitoza nk'umukuru w'igihugu igihe azaba yabashije gutera ishoti Perezida Evariste Ndayishimiye. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'amakuru, aho muza kumenya byinshi bitangaje kandi biteye ubwoba biri kuba hagati ya Ndikuriyo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Dutangurire ku kibazo gikomeye buri murundi wese yibaza ndetse abaza Perezida Evariste Ndayishimiye. Iki kibazo yaga Burundi yabashije kirahambaye cane. Ubutare bw'u Burundi buja hehe? Ko tutabubona buja hehe? Ko Ndayishimiye yamavuga ko Uburundi bugiye gutezwa imbere n'ubutare, ariko abarundi bagategereza bagaheba. Ubutare bw'u Burundi buracukurwa ku bwinshi, ariko nta rufaranga na rumwe ruja mu kigega ca leta. Nk'uko yifatiye mu minwe igitoro, niko Perezida Ndayishimiye yafashe mu minwe ikibazo c'ubutare. Turanafise n'amakuru y'ibanga y'aho Perezida Ndayishimiye asangiye kwimba ubutare na bamwe mu bagwizatunga babushora hanze ndetse no mu gihugu c'u Rwanda harimo. Amafaranga bakuramwo aja hehe mu by'ukuri? Bigenda gute ngo ikigega ca leta ntikironke
na rumwe mu gihe Ndayishimiye yama ahenda abarundi ko ibintu bigiye kujya ku murongo. Perezida Ndayishimiye yari yatwemereye ko bwa butare bwo mu Kirundo buzoba bwatanguye kwinjiza amafaranga menshi muri uyu ruheshi 2025. None byahereye he ko nta na kimwe kigeze kinjira mu kigega cy'igihugu? Umwe mu badandaza b'ubutare Perezida Ndayishimiye yahoze yagiriza ko babaye ibijuju batwara ubutare mu Rwanda, yavuga ko bimbye ibinogo muri komine Kabarore ariko ntibananiyiteze imbere. Aherutse gushimirwa agirwa umushingamateka wa CNDD-FDD atazi no gusoma izina ryiwe. Ubu niwe azotora amategeko ajanye n'ubutare. Ubwo yapfuye kugenwa gutyo cyane, hariho impamvu yo kumushimira kuri bwo butare butinjiza amafaranga mu kigega ca leta, ahubwo bwinjiza amafaranga mu kigega ca Angeline ndetse na Ndayishimiye. Ubwo ayataja mu kigega ca leta ntafise iyindi mifuko ajamwo. Nukuri birababaje ndetse birateye isoni. Umufuko wose wuzure amafaranga. Ibi ni ibyatangajwe na Ndayishimiye, ariko menya ataravugaga imifuko y'abarundi, ahubwo yaravugaga umufuko wo mu rugo iwe. Benshi mu barundi baribaza icyo bacumuye ku Mana kugira ngo baronke umutegetsi nk'uyu, aho akora amakosa atagira izina akajya imbere y'abarundi akabereka ko ibintu bigiye guhinduka, ariko mu by'ukuri ari kubakina uruyeri, aho benshi bamaze gutahura ko Ndayishimiye asigaye afata abarundi nk'ibijuju ndetse akabafata nk'ibintu bitagira ubwenge, ibisiga abatari bake, aho benshi bemeza ko ibintu bikwiye guhinduka ndetse bikwiye kujya ku ruhande, kuko aho bigeze ibintu ntibyoroshe na gatoya kubona umukuru w'igihugu ariwe ufatanya n'abandi kwiba igihugu. Ni ibintu bibabaje kandi biteye isoni. Benshi bakemeza ko aho bigeze abarundi ubwabo bari bakwiye gukora igishoboka byose bakikoraho Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubukungu bw'u Burundi bugeze aharindimuka kubera ubunyonyezi bwa Kirogorogo Generali Neva, niko abarundi bamwe n'abandi bariko baravuga. Abarundi mu ngeri zinyuranye baramagana uburyo ubukungu bw'igihugu cyabo bukomeje kugwa hasi ku kigero kitigeze kibaho. Ibintu bavuga ko biterwa n'ubusambo bwa Perezida Ndayishimiye Evariste bita Kirogorogo. Murazi ko ari byo bamutaziraga akiri ku rugamba, n'uyu munsi bakaba bakiri mutazira. Ndikumana Faustin akuriye ishirahamwe rishinzwe kugenzura uko imitungo ya leta ikoreshwa Parisemu, n'umwe mu batarya iminwa ku kugaragaza iki kibazo, aho by'umwihariko yamagana imitegekere y'ubusambo ya Ndayishimiye yateye ifaranga ry'iki gihugu guta agaciro ku rugero rutarigera rubaho. Yagize ati ubukungu bw'u Burundi bwasubiye inyuma cyane, kandi na leta ikwiye kwemera ko ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro riva ku ijanisha y'umunani, ubu rikaba rigeze kuri 40%. Ibyo ubusanzwe ni ibintu biba biteye inkeke igihugu bitewe n'ako kiba kiri kugana habi cyane. Yakomeje agira ati kugira ngo urwo ruhuri rw'ibibazo rubonerwe umuti, birasaba ko habaho ubuyobozi burwanya igiturire, kuko niyo nyamukuru imunze ubukungu bw'u Burundi. Abarundi baba mu gihugu ndetse n'ababa mu bindi bihugu bakwiye kuzirikana ko ibuye rigaragaye ritabarikishe isuka. Bakwiye kwiyemeza kubohora igihugu cyabo bigishoboka kikava mu maboko y'umunyagitugu Evariste Ndayishimiye, kuko batabikoze gutyo bazicuza igihe kirekire. Ibi ni bimwe bivugwa n'abarundi batandukanye berekana ko Uburundi bugeze ahatemba, ndetse bakaba berekana ko Uburundi bugeze ahantu habi cyane kubera ubegito bwa Perezida Evariste Ndayishimiye.
Reka tugaruke kwinyinyurana ndetse n'ihangana bikomeje gufata umurindi ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, aho amakuru adushikira yemeza ko ibintu byamaze kuba bibi cyane hagati y'ibihangange, bikaba byatumye umwe mu bajenerali bakomeye cyane ndetse bahambaye cyane bari bakomeye mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye akuramwo ake karenge, akaba yamaze guhunga igihugu. Bikavugwa ko aba yahungiye hanze y'igihugu ariko akaba atagiye kure, aho amakuru menshi avuga ko yoba ari hafi mu ntumbero yo kwifatanya n'abandi barundi bari hanze y'igihugu mu kuza kubohora Uburundi, ndetse ayo makuru akaba anemezwa n'abo mu nzego z'umutekano bacungera ku kirimba c'umukuru w'igihugu, aho twagerageje kubaza amakuru kuri uwo mujenerali wahunze igihugu. Abacungera umutekano ku kirimba c'umukuru w'igihugu bakaba batubwiye amajambo akomeye, ndetse bakaba batubwiye ibyo uwo mujenerali yarashejwe hano mu gihugu c'u Burundi, ariko tukaba tukibigize ibanga kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ari kugirana ibiganiro n'uwo mujenerali, akaba ashobora kugaruka mu gihugu canke se ntagaruke. Akaba ariyo mpamvu tubashije gukinga izina ryiwe mu rwego rwo gukingira uwaduhaye amakuru, kuko uwaduhaye amakuru amenyekanye byaba ari ibintu bibi cyane. Gusa turabandanya gutohoza uko ibintu bimeze, ku buryo mu kandi kanya kari buze turi buze kubaha amakuru ahambaye cyane arabana n'uwo mujenerali ukomeye cyane waba wamaze guhunga igihugu, aho tuza kubabwira amazina ye ndetse tukaza no kubabwira icyo yaba yapfuye na Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse tukaza no kubereka icyo Ndayishimiye ari gukora nyuma y'uko abonye ko wari ufise ingufu ndetse wari ufise ubushobozi bukomeye mu gihugu nawe yaba yamaze gusohoka igihugu, akaba yamutumyeho intumwa zitandukanye kugira ngo zimwigishe amaze agaruke mu gihugu. Hagati ya Ndikuriyo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye nawo ibintu ntibyoroshe cyane. Ndayishimiye arifuza ko amatora y'umukuru w'igihugu yaba Ndikuriyo yaramaze gusubirizwa ndetse atakibarirwa muri politike y'u Burundi nk'uko ubu bimeze, ariko Ndikuriyo nawe akaba ari gukora ibishoboka byose kugira ngo icyo gihe kizagere yaramaze kwinjira mu bagumyabanga bose, ku buryo bizamufasha gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru ahari ndetse yizewe ni uko mu bicocoro by'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nka bose barashigikiye ko Ndikuriyo ari we ushobora kwitoza mu mwaka wa 2027 akarongora igihugu cy'u Burundi, mu gihe biboneka neza ko Ndayishimiye cyamaze kumuta ku w'amazi gutwara igihugu, aho benshi banemeza ko atana ubushobozi na buke afise bwo gutwara igihugu. Ariko Ndayishimiye nawe mu gushaka gukomeza ubutegetsi bwe no kubugumaho, nawe ari gushaka imbaraga akoresheje amafaranga, akoresheje ibiti. Mukaba muzabona muri leta nshasha agiye gushinga hazaba harimo abantu batari bamenyerewe muri politiki y'u Burundi. Ibi byose akaba ari kubikora mu ntumbero kugira ngo azabone ingufu zimufasha gukura ndetse no gusambura umugambwe CNDD-FDD nk'uko mugenzi we yabikoze 2004, aho yasambura umugambwe ugacikamwo imirwi ibiri. Uwo ndavuga Muhisi Petero Nkurunziza, bamwe bakajya ku ruhande rwa Hussein Rajabu, abandi bakajya ku ruhande rwa Nkurunziza. Ibyatumye igihugu kigwa mu manga ku rugero rukomeye cyane, kuko incabwenge zajyanye na Hussein Rajabu, hasigaramo abariko barakorera inda zabo. Ibyatumye mu myaka yakurikiyeho Uburundi bwarinjiye mu kaga gakomeye cyane. Uyu munsi Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ariko arategura leta nshasha, leta izaba yuzuyemwo abatamenyerewe muri politiki y'u Burundi, ariko bakaba bazabaje ku ruyeri rwo kurwanya abo muri CNDD-FDD mu ibanga rikomeye cyane. Ibi byose Ndikuriyo n'abamushigikiye bakaba bizi, nabo bakaba bari gukora ibishoboka byose. Akaba ariyo mpamvu muri CNDD-FDD hariko harabamo intambara ikomeye cyane, kandi intambara ishobora gusiga isambuye Uburundi burundu, kuko uko biboneka neza biraboneka neza ko ibintu bishobora gukomera cyane. Mu kandi kanya turaza tubaha andi makuru ahambaye cyane ariko kuvugwa muri CNDD-FDD, ndetse tuze no kugaruka ku makuru arabana n'umutekano. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.